umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi nga Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza asanzwe aravugiye igisoda c'u Burundi yamaganye ibyamaze gutangazwa n'umuhari MT3 wakomeje gushinza igisirikare c'u Burundi kayiko cyo cyagize uruhara mu bitero bivuga ko byabyishe abarenga 11 abandi benshi bagaca barakomereka. Ni byabaye ku munsi w'ejo rero angahe Bukavu mu gisagara ca Bukavu ari harateraniye ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu baje kumviriza amajambo yumwe mu bategetsi bakomeye cyane mu hari MT3 nkuko bigaragara Colonel Nanga ari kumwe n'umwongirije Bwana Britara Bisimwa n'abandi bamwe na bamwe. Bivuga ko rero ibisasu byo mu bwoko bwa grenade byaraturikiye ngaho aho bari ariko bivuga yuko rero babiri mu bagize uruhara mu guturitsa ibyo bitero canke se mu guturitsa ibyo bisasu barafashwe ndetse no mu bayiturikije akaba ari mumwe byarahitanye. Amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi arizo zabanyene zaragize uruhara muri ivyo bikorwa. Icakora kandi ku rundi ruhande hari bamwe bavuga yuko ingabo z'u Burundi zitigeze ziraza muri ivyo bice mu nyuma y'ikoro zahunze igisagara ca Bukavu zikaba zaramaze kwerekeza mu bice bya Buvira nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Nyuma y'ibyatangajwe nyina na Britara Bisimwa abinyujije ku rukuta rw'egwa X yahoze yitwa Twitter yaramenyesheje yuko nyine ibyo byose canga se ibya byarakozwe byose biboneka yuko nyine ari biboneka yuko ari ingabo z'u Burundi zoba zarabikoze nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ndetse gushika no mwanya abatari bakeya bakaba basigura ndetse bakaba banagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara biteye impungenge, ndetse batari bakeya bakomeza kugenda bigaragara ndetse bakaba bakomeza kugenda basimangira yuko nyine mu Burundi ashobora kuza kwaduka izindi ngwano nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta cyane atariho ivumbi akomeza kugenda agaragaza ndetse yerekana neza yuko umare wa MT3 ushobora kuza gufata ingingo zo kwerekeza nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi inyuma y'ibikomeje kugenda bigaragara cange inyuma y'amakuru akomeza kugenda aravugwa. Hari bamwe batanguye kugenda bagaragaza neza yuko mu Burundi hakwiriye kuba hotegurwa uburyo rero ingazo zishobora kuba zocungera umutekano mu nyuma y'uko umuhari MT3 waraciye amarenga yuko ushaka kugaba ibitero mu Burundi nawe wihorera. Birasa naho ari umubabaro ukomeye cyane waje gutangwa n'abayobozi ba MT3 aho bivuga yuko bashobora kuza kwihorera ku rugero rudasanzwe nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, ndetse abandi bakaba batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana ingene ibintu byama byifashe canga uburyo ibintu bihora byifashe nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi akaba agaragaza uburyo rero urugamba rwama rurakomera mu gihe ingabo z'u Burundi zararungitswe ku bwinshi muri biriya bice bya Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo kurwanya umuhari wa MT3 nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane aragaragaza neza yuko nyine umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yamaze kwamagana kure cyane ibikomeje kugenda biravugwa ndetse n'ibikomeje kugenda biratangazwa na cyane akavuga yuko ingabo z'u Burundi ataho zahuriye nabiya bitero. Turagaruka kandi ku makuru mashasha akomeje kugenda aravugwa ku bigendanye n'icyo gitero na cyane yuko hari amakuru yamaze kugenda ashirwa habona aho bamwe batanguye kugenda bagaragaza neza yuko nyine icyo gitero cyo cyarabaye hifashishijwe cyane ibikoresho by'ingabo z'u Burundi nkuko bikomeza kugenda biragaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa mu karere aho ingabo z'u Burundi zishobora kuba zovanwa muri Somalia zose nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga canke nkuko bikomeza kugenda biradushikira. Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, ndabaramukije kandi ndabifuriza ibihe byiza cyane. Mwese ndabahaye ikaze mwebwe mwese ababandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu nkuko musanzwe murabikurikira. Ndabifuriza kumererwa neza, ndabifuriza agatondo keza nyine abatwumviriza muri Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abatwumviriza muri iyi Bujumbura, abatwumviriza muri Gitega, abari mu ntara zimwe na zimwe mu makayitiye amwe namwe, mwese ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze.
ndabaha ikaze mwebwe mwese by'umwarika babandanya kumviriza ibiganiro byacu bamenyesha yuko nyine ari ubwa mbere usanga byona kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Kaze kuri mwebwe mwese kandi mudukurikira muri mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika n'andi hose, mwese ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze. Ari ubwa mbere usanga byona kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka tuyatangurire mu Burundi ahakomeje kuvugwa byinshi. Ku munsi w'ejo nibwo havuzwe inkuru zigendanye n'ibitero biremere cyane byaragabwe ahari umuhari MTC bariko barakorera inama. Amakuru akomeza kugenda atugera avuga yuko nyine abamwe babiri rero mu bagize uruhara muri ibyo bitero baba baramaze kugenda baratabwa mu mvuto canke se barafatwa n'inyamiramabi za MTC. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero akaba agaragaza ndetse aranerekana neza uburyo rero bwana Bertrand Bisimwa yungirije Colonel Nanga iyo bayaragirije igisirikare cy'u Burundi kuba aricyo rero cyaragize uruhara muri ibyo bitero. Bivuga yuko rero ibitero byakoreshejwe canga ibibombe byakoreshejwe bisanzwe birifashishwa n'igisirikare cy'u Burundi nkuko bigaragara. Ikindi abarundi bararungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umuhari MTC nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, ndetse batari bakeya bakaba basigura ndetse banagaragaza neza yuko nyine urugamba rushobora kuba gufata intera igihe icyo ari cyo cyose. Mu nyuma y'uko rero igisirikare cy'u Burundi cyagirijwe kuba rero cyogize uruhara muri ibyo bitero, umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi General de Brigadier Gaspard Baratuza arayejeje kubeshyuza amakuru rero ahakana ko atabasirikare nyine b'u Burundi bari i Bukavu bagize uruhara mu gitero cabereye muri mitingi ya Colonel Nanga i Bukavu kigahitana abatari bakeya nkuko biboneka. Bwana Bertrand Bisimwa arongoye umwari MTC yaragirije ingabo z'u Burundi kugira uruhara muri icyo gitero kuko rero basanze amabombe yarakoreshejwe aturika i Burundi. Nyine ibi biri uko rero biruko mu gihe izi ntagondwa rero za MTC cyangwa umwari MTC nyine zamenyesheje ko zigerera gufata Uvira ndetse na Fizi bitarenze iminsi ibiri kugeza bigiye kure bigije kure umwanzi aho ari hose. Gaspard Baratuza ati abifuza gutera u Burundi bomenya ko rero butigeze buneshwa na rimwe. Abarundi barakomeje kugenda barashimangira ndetse banagaragaza neza yuko biteguriye guhangana n'umwanzi igihe icyo ari cyo cyose. Nyamara ku rundi ruhande witegereje neza uburyo rero mu Burundi bya bihagaze, ubugendanye rero n'abasoda b'abarundi bararungitswe muri Kongo, uburyo bariko baritwara biraboneka yuko rero bigoranye kuba rwose abarundi botangura canga se abarundi nyine bashobora kwikura imbere y'umuhari MTC nkuko bikomeje kugenda bigaragara. MTC irafise imbaraga ku rugero rudasanzwe ku buryo gushika no mwanya abarundi bama bafite ubwoba, ndetse gushika no mwanya batifuza yuko n'icyo gisagara ca Goma n'icyo gisagara ca Uvira gishobora kuba cyafatwa no muri MTC, dore yuko nyine uyu mwari MTC ushobora kuba nyine wafata icyo gisagara bikaba byogira ingaruka ku Burundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Leta y'u Burundi irakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo rero ibashe gukora defense mu gisagara ca Uvira mu rwego kugira ngo MTC itazaza gufata icyo gisagara nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga cange nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ntiramenyekana niba MTC ishobora kuza gutangura kugaba ibitero ku ngabo z'u Burundi, ntiramenyekana n'ikiza kugenda kirakorwa nkuko bigaragara. Buganda igandagurwa ry'abasore bariko rero barahunga intambara yo mu buseruko bwa Kongo. Imibyimba rero itatu iriko rero irabura cane yaratowe kuri uyu wa gatatu heze kw'ibarabara rya karindwi ryo ku mutumba wa Kaburatwa ni muri komine ya Buganda ni mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, aho bishwe rero abasore bambaye ubupfukamunwa bo rero bishwe
bishwe n'urwaruka rwitwaje ibirwanisho rwo mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD kubw'amasoko yacu ari muri ako gace. Amatwa dusumira avuga ko kuwa gatatu heze mu gatondo ibiziga bitatu biriko rero birabora cane byarabonywe n'abarimyi bari rero bagiye mu mirima kwibarabara ry'indwi hafi y'uruzi Rusizi rugabura rero Uburundi ndetse na Kongo. Ivyo biziga rero n'abarimyi bariko rero baja byabonywe n'abarimyi bariko baraja mu mirima yabo ku nzira ndende zirindwi hafi y'uruzi Rusizi nkuko biboneka nyine ndetse rugaragaza umupaka wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko biboneka. Ibyo biziga byose byari abagabo byari bifubitse, ibyo bikaba bituma bigorana nyine kubimenya. Kubw'amakuru rero twakuye muri ico gice, indongozi zarabujije ko rero abantu baca muri icyo kibanza. Isoko mu gipolisi rivuga yuko ku itegeko rya musenateri wa komine ya Buganda n'urongoye igipolisi muri iyo komine, imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi zarahawe igikorwa co rero igikorwa cyo guhamba ibyo biziga mu metero zidashika 100 kuva ku ruzi Rusizi. Umwidondoro wabishwe nkuko biriko bigaragara, abishwe kumbure barashobora kuba rero ari abarundi bariko rero barahunga intambara hagati ya MTS ndetse na FARDC, ingabo za Kongo n'abafasha bazo harimo rero n'abasirikare b'u Burundi. Ingabo z'igihugu c'u Burundi nyine hamwe n'imbonerakure boba baraguye mu minwe y'umugwi w'abantu bafise rero ibigwanisho bikekwa ko ari imbonerakure ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi nkuko bigaragara. Nkuko amasoko yegereye rero iyo dosiye abivuga, bamaze kuja ku ruzi rwa Rusizi, abo basore batatu barafashwe n'izo mbonerakure zica zirabakerera. Itorwa ry'ibyo rero biziga y'ibyo biziga ryarateye amaganya rero menshi cyane mu banyagihugu bo muri ako karere, barasanzwe babayeho rero mu bwoba budasanzwe. Indongozi mu ntwaro yo mu bajejwe umutekano nkuko bikomeza kugenda bigaragara ntibaragira ico bashikiriza nyine kuri iryo bara ryaraguye. N'umwidondoro wabishwe uracarimwe rero igipfungo. Ibihuha birazunguruka ariko kandi nta makuru aratangwa y'abajejwe nyine kuba bo bitangaza. Ikindi kandi kuba rero imbonerakure zitwaje ibigwanisho zibonekana cane mu ijoro mu turere turi hafi ya Rusizi y'uruzi Rusizi birabandanya gutera ubwoba abanyagihugu bo mu Cibitoke ihana imbibi n'intara ya Sud Kivu, aho abagwanyi ba MTS babandanya bigarurira ibibanza bitari bikeya nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, ndetse abatari bakeya bakaba bavuga yuko nyine ibiriko biraboneka ndetse n'ibiriko bigaragara birateye impungenge ndetse biranateye umutima uhagaze nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ndetse abatari bakeya bakaba basigura yuko nyine ibi bice byose bishobora kuba nyine byogaragara ndetse bikaba bishobora nyine kuba byo kwisongamo intambara. Ni mu gihe abategetsi mu Burundi bariko baragaragaza ndetse bakanerekana neza yuko biteye impungenge na cane kuronka ndetse no kubona uburyo rero umutekano ushobora kuza wuzuye cange umutekano ushobora kuza nyine ushobora kuza nyine ugize ibibazo nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Tugaruke no kuyandi makuru akomeje kugenda aravugwa na cane mu karere k'ibiyaga binini nkuko byoma bigaragara. Amakuru yihutsa aravuga yuko nyine MTS ikomeje kugenda iratanga ubuvuzi kuri bamwe mu bakomerekeye muri bino bitero bakomeje gushinza ingabo z'u Burundi. Perezida Félix Tshisekedi Chilombo arongoye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nawe rero yarihanganishije ababuriye babo muri ivyo bitero nyine, maze avuga yuko atangabo z'u Burundi zokora ivyo bintu, maze akaba avuga yuko nyine akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biratangazwa ari ibintu biteye impungenge. Avuga yuko ivyo bitero byakozwe na bamwe mu basoda canga se na bamwe mu basoda biganjemo
biganjemo nyine abaturutse mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Amakuru akomeza kugenda nyine amakuru akomeza kugenda atugeraho cange amakuru adusumira akaba avuga yuko nyine ibi bitero bishobora kuba byogira ingaruka, bikaba nyine bishobora kuba byatera impungenge na cane nyine bikaba bishobora kongera kubyura intambara nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Mu nyuma y'uko mu minsi iheze igisirikare ca Afurika y'Epfo cyaratanye bamwe mu basoda. Igisirikare ca Afurika y'Epfo SADF cyemeje ko mu basirikare bacyo baherutse gukurwa muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harimo benshi bafise ihungabana. Aya makuru yatangajwe n'umuvugizi wa SADF Rear Admiral Prince Chabalala mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru CBC News ca leta ya Afurika y'Epfo. Chabalala nyine yarasobanuye ko rero muri rusange abasirikari ba Afurika y'Epfo bakomerekeye mu mirwano yarabereye muri RDC baherutse gucyugwa ari 127. Uyu musirikare yarasobanuye ko muri aba basirikare harimo rero 4 bakomeretse cyane ubu bari kuvurirwa mu bitaro byo ku rwego rwo hejuru n'abakomeretse bidakabije cyane. Ati turafise irindi tsinda rinini cyane ry'abagera ku 106 bari guhabwa ubufasha mu mitekerereze ndetse no kubana n'abandi bari mu mavuriro yacu kugira ngo rero basubire mu miryango yabo bameze neza. Chabalala yarabajijwe uburemere bw'ikibazo c'abari guhabwa ubufasha mu mitekerereze arasubiza ati baragize ihungabana, baravuye mu bibazo by'amakimbirane birumvikana harimwe rero aho rero byateye ihungabana ry'ubuzima bwo mu mutwe, bafise rero ibibazo by'imitekerereze. Yarasoneye ko mu mikorere ya SADF iyo rero abasirikari bavuye mu ntambara nyine babanza kwitabwaho n'abaganga b'inzobere mu kwita ku buzima bwo mu mutwe mbere yo kubasubiza mu gisirikare ndetse no mu miryango yabo nk'uko bigaragara. Yaragize ati ibyo birasanzwe, ntabwo rero tuvuga ngo uvuye mu makimbirane ngo duhite tugusubiza muri sosiyete. Abasirikari ba Afurika y'Epfo baracyuwe hamwe n'abamarawi 40 na 25 ba Tanzania kwigenekerezo rya 25 kwigenekerezo rya 25 nk'uko bigaragara. Ruhuma 2025 bose babaga mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC nk'uko bigaragara. Bagenzi babo 18 abarimo 14 ba Afurika y'Epfo barapfiriye mu mirwano bari bahanganyemo n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23. Imirambo yabo yaracyuwe mu ntangiro z'uko kwezi nk'uko biboneka. Birasa na Afurika y'Epfo ishobora kuzohagarika kongera kurungika abasoda babo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu nyuma y'iko rero abasoda babo nabo batigeze baragirira ibihe byiza nk'uko bigaragara ndetse nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda adusumira akaba avuga yuko nyine Kongo nubwo yari yariyemeje ndetse Kongo nubwo yari yaramfashe gahunda igendanye no kuba idashobora kuzakora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kuba nyine yava imbere cyangwa se ngo ibashe kuba yo kwitandukanye n'abasoda biganjemo abaje kuyifasha. Biraboneka yuko nyine amakuru akomeza kugenda tugeraho nyine n'abandi basoda bamwe na bamwe bashobora kuzofata ingingo iremere cyane, ingingo ishobora kuzotuma nyine nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi ndetse no muri Kongo n'abasirikari bose bariyo bashobora kuzovanwa muri ibyo bice. Ibitero byabaye muri Bukavu byaje gutungura abatari bakeya ubwo Bwana Tshisekedi canke ibiro bye nabyo byofataga ingingo yo kugira icyo bitangaza ndetse bagaca barihanganisha bamwe mu bagize uruhara bamwe mu bakomerekeye muri ibyo bitero nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Amakuru akomeza kugenda atugeraho nuko rero leta ya Kongo yaje kwamagana ibyo bitero ndetse igaca iravuga yuko ibyabaye muri icyo gitero cyangwa se ibyabaye byakozwe n'ingabo z'amahanga. Hari bamwe bavuga yuko rero Bwana Tshisekedi yoba arimo kujijisha mu rwego rwo kugira ngo nyewene biboneka yuko atahantu ahuriye n'ibyo bikorwa, ariko gushika no mwanya abatari bakeya bakaba bashimangira ndetse bakavuga yuko leta ya Kongo nayo yoba yagizemo uruhare. Bashimire tugaruke mu kanya.